Reka tubaramutse dusubire tubahe ikaze mu kiganiro umaze kumenyera cyane ni ikiganiro bamenye bimenye kikaba ari ikiganiro nk'uko musanzwe mubizi giha akaryo aba entrepreneur cyane cyane aba jeune entrepreneur bariko barakora cyane mu kugira ngo bazane impinduka n'iterambere mu gihugu cacu tukaba akaryo rero ko kugira ngo basigure ivyabo mu bamenye bamumenye n'ivyo bakora kuko hari byinshi mushobora kuba murondera ugasanga birakorwa ngaho iwacu ariko bikaba bikibagoye hari byinshi mwe mubona nk'ingorane les entrepreneurs kumbe baramaze kuzikemura ariko ntimubizi hari n'aba-entrepreneur nabo bafite ivyo bakora ariko bitazwi cyane cyane ngaho iwacu kandi iyo bimenyekana byari kugira akamaro hano abajene usanga bafise imigambi batabona iyo bazohera nakaryo keza gukurikana kino kiganiro kugira ngo wumve intahe z'abandi umenye uko bakoze nuko bashitse kubyo bashikako n'ukuntu bariko babikora kugira ngo nawe ushobore kumenya aho uhera dufise abatumire babiri dufise Dusabe René na Nshemezimana Yves ni aba-entrepreneur bakora cyane mu gihugu cy'u Burundi ngerageje gusigura ivyo bakora naho baza kuvyivugira Yves afise boulangerie isanzwe ikora imikate akoresha cyane ahanini ifarine iva mu bijumu murumva yuko ari akabirya René akora ama emballage atatitura isi ya emballage abora reka ndeke kuvuga byinshi ahubwo ndabaha kanya bi kuba ariko baradukurikirana reka nangure ko umupapa ari imbere yanje umujene entrepreneur Yves turabaye ikaze muri studio za BNP TV murakoze cyane yego karibu wisange umve kuri muhira ugira kanya keza ko kuganirira abarundi ivyo ukora yego numwanya mwiza wo kuza ngaha nyuma gize neza ko dutumira yego murakoze cyane René karibu cyane muhira murakoze cyane murakoze cyane kutwakira muri nose janyu nziza twashimye kweri kandi twanezeye gose niko shikanga sawa natwe turanezeye kuba mwatwitavye iyo tubatumira ntimutwitabe natwe twari kuronka ico tuvuga ico tubwira abantu ariko mwaje murangira akabazo iyo nakiriye aba-entrepreneur canke abikorera utwabo ikibazo ca mbere kinza mu mutwe reka ndagitumbireze kwa Yves n'ubundi kubera iki wahisemo gukora ivyo uri kurakora icyatumye mpitamo gukora ibyo ndiko ndakora d'abord hariho haje urinze uhitamo umwuga wawe uvuga uti nkore ubu ufise esprit entrepreneurial iyo ufise esprit entrepreneurial rero uravuga uti reka niranse muri no option kuko niyo numva cyane niyo numva iri mu maraso hamuka idevelopa ukavansa yego umukati wari ukuri mu maraso byari mu maraso warayikunda cyane narayikunda kwigira ari mu ishuri yego hari wasanga ushatse gufungura nko kuri kaminuza n'ahandi kavuga ati reka ngende mpitana umukate rero ibi bintu byo gukora imikate n'ibitumbura ni ibintu byanjemwe cyane cyane ndi kuri kaminuza ariko kubera uburyo n'umwanya sinavuye ngo ndabikora navuye ndabitangura mpejeje amashuri yego wagize neza René ikibazo nshakindiyene kubera iki wahisemo gukora uri kurakora ukora amambarage meza turaza kwerekana umwanya kubera iki wahisemo gukora ibyo uri kurakora murakoze cyane je mu bisanzwe kugira ntangiye gukora ibi bitekezo nuko nanje nagize kwanda bikenera kubera ko mu nyuma haje iteko ry'umukuru w'igihugu bita decret presidentiel muri 2018 ribuza guhingura gukora no gukoresha ibitekezo bitabora amasashe plastique je nanje ico gihe amasashe plastique niyo nakoresha umva ko byaciye bihagarara sinasubiye kubironka ndabishaka rero ndabona ati burya ndahuye n'ikibazo kandi uko biri kose hariho n'abandi bantu bahuye n'iki kibazo ciduhuye niho niyumvira mu nyuma haze igihe mbe byo nakora mbe byanje guhagarara kwera kuri ibyo bitekezo ko nshaka ati uko biri kose reka nkore ibitekezo kugira mfashe n'abandi bagenzi hanje bariko barabura ibyo batekeramo gutekera kandi bikingira bidukikije kandi bisa neza ivyo bintu umaze kwiyumvira gukora ibitekezo so kuvuga ngo uriyumvira ukacu ukora ikico kibazo nande kubajije kiza kwishura ku kibazo kiba abantu bibaza ati d'ouvrir l'idée entrepreneuriale cyimbre vahe donc ushobora kuba inspiré n'ibintu bitandukanye nko yavuga ati je narakunda umukate nkiri kuri kaminuza nkiri mu poire ubundi nawe akavuga ati jewe narabuze ibitekezo nimvira kubikora ariko ubwo bumenyi wabukuye ico gihe ko urumva ntiwabuze ibitekezo curara utanguye kubikora wari usanzwe ubizi bifise ko notion waravyize byagenze gute
murakoze cyane muri kaminuza niho bakunda kuvuga ngo kabera rimwe kabera rimwe umuntu urashaka kwiga ikintu kimwe ucigishijwe canke ugerageje ico bita SPR je nagerageje bivanye n'ikindi gitekerezo mbonye ku isoko ubwaje gihe byava hanze y'igihugu je nanje ndagerageza ndabisubiramwo ndagira amakosa menshi ubwabo bwenda nongereza bwaho ubona ntangi igitekerezo ciza gikomeye kandi gisa neza gose wewe ubumenyi wabukuye byagenze gute kugira ngo ugire ubumenyi muri make bo mu majambo makeya ngiheza kaminuza nariyumviye mbasha caciyumviro nari mfise cyuko nokora boulangerie ndagiherehe ndagitangurire ndiyumvira jewe ivyo nize si ibintu biri ya raporo avec boulangerie ndavuga ati none ibintu nzobikora bizokunda keshi yiri mu entrepreneur wa office bibazo basanyishu bitagira inyishu kandi ari byinshi muga petit à petit urajuriyumvira ukasanga urikora byishura rero icyumviro kica kiraza ndumva yuko nshobora gukora ibintu nubwo atari byo nize haraza icyumviro kivuga kiti burya worondera abantu bafise experience ukaba bari intumbero ufise ukabakoresha mugakorana okay donc nabivuze ko biza gufasha aba entrepreneur mushobora kuba muri ko muradukurikirana urabona ko urashobora kuba ufise idea urashobora kuba ufise ikintu wipfuza gukora mugabo utabona ushobora kugihera batubwiye ico bisese parallel no kuvuga ngo ushobora kubitangura ukabigerageza ukaraba mu gihe hari bishoboka ibidashoboka ukavyiga ushobora no kubirihira ukarondera nyene ikintu kitagukostinze rien ntaco kigusigira ukagerageza kugira ngo rimba ari valeur uriha uyirihire mugabo uronke ico ukeneye nibaza yuko ni aba entrepreneur bamaze gutangura sinibaza ko mukiri mu ciyumviro mwoduha imyidondoro y'amashira hamwe yanyu duhereye kuri ive murakoze cyane nkuko wabivuze jewe ndi fondateur wa boulangerie nise boulangerie Freedom boulangerie Freedom ikabikora kategori zibiri z'imikate nkuko wamwivuga irakora imikate iri classique ikongera irakora imikate ivuye mw'ifarine y'ibijumbu donc ni boulangerie yanje ifise departement zibiri hari departement ikora ibintu bijanye n'ibitumbura na departement y'imikate tukaba dukorera ku Musaga bita mu Gikota ubwo ishira hamwe ryacu ni kandavuga mu Gifaransa ko ndaza kubivuga no mu Kirundi ariko ni société de promotion de protection de l'environnement ngageje kubivuga mu Kirundi ni ishira hamwe liteza imbere ikanakingira n'ibidukikije dukora ibitekezo bibora ikingira ibidukikije dukoresheje impapuro zo mu bwoko butandukanye z'amarangi atandukanye kugira byishoye ukuvyo ababikenera bakeneye dukorera mu Gihosha n'izone Gihosha kaje ni Gihosha gikungurira yego okay murakoze cyane nashaka kugira ngo aba turiko badukurikirana bumve ko turi kubona aba entrepreneur bari ku kivi mwese musanzwe mwarandikije amashira hamwe yanyu amanife registre de commerce murabifise ishira hamwe Sopene mu mfunyo tugita Sopene bisanzwe byanditswe kuva mu 2021 tafise registre de commerce stati na nife kandi turiha neza amakori ko bisaza nk'iducerwa ko abo cyaduhana Yves nawe boulangerie yanje iranditse document zose ndazifise ndafise nife ndafise registre de commerce naje ndariha amakori kuko uriko urakora urera mu gihugu teza ko bahiza amategeko y'igihugu nashaka kugira ngo abariko badukurikirana bumve ko apare yo kuba gukora ibyo ivyawe reka ndabita ukabikora utwabo apari yuko bibatunga biranatunga n'igihugu uko barariha amakori bumve ko kandi igituma mukora mugakora neza ari uko munakorera mu bintu vyanditse bitaciye ku bintu n'amategeko ego ni imigambi myinshi iri kirakugwa mu gihugu cy'u Burundi uno munsi nashimye guhuza mwebwe babiri umwe akora imikate uwundi agakora ibitekezo ugiye kuraba imikate ni ibintu bitekerwa kenshi mu masashe singomba vuge ko wari utekera mu masashe navuze kenshi bitekerwa
mu masashe twumve ngo ni hose ugasanga suko izo zindi ambaraje uzironse utozikoresha ahubwo nuko utararonka ambaraje ishobora gusubira yasashe kugira ngo ireponde ku kirere kuri environnement imere neza murumva ko igano cacu no musi kiza no gufasha gukingira ibidukikije uravye ubucafu buri kwitanganika burarenza urugero mu mabarabara mu makanevu kandi ni twebwe tweza guhaguruka kugira ngo tugire ico tubikoze ko bien sûr jewe rero nagerageje kuraba nkize ambaraje za sopene ana ko we wazanye imikate barashobora kubibona bariko badukurikira iyi ni imikate ya Yves asanzwe akora iri muri kategori zibiri imikate batubwiye yuko ibikoze na farine y'ibijumbu turabigarukako na ya farine tumenyereye irimwo petite isukari n'ibindi ana ko ore gutekera mu buryo ushobora kuba sinza gukora ko katantuze gaca ikindi ariko gatekeye gutya muri ya emballage ona ko akora akantu kameze neza murayibona Yego kandi ikindi nakundiye Sopen ntibakora ambaraje gusa z'ubwoko bumwe barakora na za ambaraje kuri bamwe batekera amafu n'ibindi ambaraje ziba zifise aluminium indani bigatuma ikintu gashobora kugutera kudugumbanirwa imidite ngo bije inyuma ubu buhinga kugira mu vyiyumvire mugitangura gukora ambaraje ubwo nyine mwaciye mutangura gukora nibicanke mugenda murakura bukebuke murakoze cyane muri Sopen twe dukorera ku vyiyumviro by'abakiriya ico umukiriya yipfuje nico cyo tumukorera bwa mbere twakora izitemwo ya aluminium tujanye haraho twagenda gashaka tugira ati oya hantekeyemwo ibintu byanje bica bitoha nk'abantu batekera ubuyi ibintu by'ibinyantete bimwe amavuta bimwe amavuta nko mu bintu by'isoja ibyoba bimwe amavuta utekeye heza umwanya bica bitoha inyuma bica bitoha rero tumaze kumva ico cimviro c'umukiriya n'abandi benshi bagiye bitubwira canke n'abandi bantu batekera nk'igitumbura bisanzwe nk'igitumbura nako kiba kiko amavuta ivyo tumaze kubibona twaje tumira ati habonetse ikindi cimviro twoza gutorera inyishu ico tubona gukora iyo idatoha donc mugenda muramurevuri wa n'ubu twacabandanye twongeza gushika hari umukiriya ashobora kuvuga ati none jewe nk'iki ndagifise vyoboneka ko bivuye kwande muri pharmacie yihe muri boulangerie yihe muri entreprise yihe nta solution muri atora kuri ivyo bintu navyo ku buryo kuri emballage haba hariko nyene vyo niyo vyavuye murakoze cyane ivyo byose muri Sopen bisanzwe byarishuwe mwabona ko ngaha canditse ko bwa ngaha turafise twashaka kwandika aha twanditse ko business name ni mu cyongereza amambabarira ariko tuvuze izina ukoresha mu business yawe ambari pharmacie mbari boulangerie ushobandika ko izina ryawe ambari chez Blaise ambari boulangerie Blaise ambari pharmacie Blaise ambari haki pharmacie byose ucubishirako boulangerie yive freedom cyashirako ngaha na logo kashirako adresse akanabwira abantu ko umukate ushaka kuronka umwanya wose ushakiye nubwo baba ana kwanzaniseko waruzi yuko hari umujene ashobora gukora ambaraje yotekera ibitumbura gutya ntibinatohe ahubwo ni mbere ndabibonye ni opportunity mwakoze neza muze uva ngaha muganiriye kugira ngo nibaza yuko tugiye gukorana mutangure gukorana vara uzana kabijya nibaza yuko mufise aho mugeze uno munsi mwiravye aho mwatanguriye naho mugeze murafise aho mugeze Yves ubona aho kwiha ibice bingahe bivanye n'ihangira ufise rya ushaka gushika kubera ihangiro riba rirerire donc ari ama objectif twagiye turiha gasaka umwaka uravuze uti nzo nkeza gushika kuri ibi kuko kiye twatangura hashigiye kitari gito byo twatanguye twahereye hasi cyane nakuba ariko natanguye ntagira ubumenyi muri alamatière hama ndimvira kugira ama formation uri donc ntushobora kuronka aho uja kwiga kuko nta naba bikora mu muzinanye ariko nahavuye ndonka twiyo yuko nshobora kurondera abantu babimenyereye hama tugakorana bagakorama tukavansa nk'abahemba par exemple rero amahangiro nari nagiye ndiha nashitseko
muga vision ni ndende nasabye ibice ugeze ko none Abo nta gice ama- na kimwe kwijana n'imiburi no kuya nk'amanota nka 20%. OK 20%. 20% c'est bon kuko nibaza ko nga uri muri waravuye muri nuze ya incubation uri muri acceleration tu vois. Hari utwigora ubona leta y'u Burundi gira ku bantu mwitunganiza imigambi cyane cyane nka mwebwe muri ivyo bintu vya boulangerie sukari rabura ifarine kazimba Okay. Mu bisanzwe leta yoyo irakora ariko mugabo ibyo dukeneye ni byinshi isukari turakunda kwibura ugasanga n'ibirose ku mafaranga yari hejuru cyane iyi ni ngorane ibyo by'ibitekezo nabyo turabibura ariko urabona byo biriko biratora inyishu buke ugasanga nk'ibyo dukora ni ibintu by'ingubu cyane igitoro kiriho kirabura n'ibyo ukoze amafarina biragora nyene ashika cyangwa imikate nimba wayikoze biragora nyene uyishaka kubideplacer bishoboye kwijana kuri teri dandariza ukorera kihari ukorera ku musaga kandi amakinga barayakuye ntagira widelivera gute bishikira gute abakiriya ukuntu ndabikora hariho systeme nazanye yo ibintu batwaramwo mugana byo ntushobora gushikira umukiriya nabyo savye ruhusha amakinga abiri ntiyo yakwemerera muri meri akabizunguruka iyo so tentative sindazikira mugani ashobora kuba ari cimviro birashoboka uko nabandi bakora ivyabo barandikisha utumoto udukinga bigakunda icyo kirashobora kuba ari cimviro ndashobora kugikorera aba mata birakunda gusa iyo systeme nkoresha ntushobora gushika kure kuko nk'ubunye nkorera cyane kweza gasekebuye uruziba ndiko ndarondera ni installa yose ndashika neza ibice bya kamesa na musaga hagufi ariko intumbero ndi mfise ndiko nshaka gushika uriko ufata akarere René watanguye muri 2021 niho wandikishije ishiramwe ryawe nize ntambamye wahuye nazo mu ntango ubu maze gutorera inyishu izo utaratorera inyishu tubanze tuguha kanyu bandanye makaze cyane twebwe nabwiye ko twandikishije ishiramwe ryacu muri 2021 ariko twatangiye mbere gato mu 2020 niho twatangiye rero ico gihe ntibyari byoroshe kuko gutangira gukora ibitekezo uri umuntu umwe kandi biranagoye no gukora ntibyatworoheye twaciye turonka amakomande menshi kubera nkuko wabivuze ati ibitekerezo bisa neza twarose amakomande menshi arengeye ubushobozi bw'umuntu umwe canke babiri rero biba ngombwa yuko tuvuga tuti aho ntitwabyibuka twenyene reka tugire gute turondera abakozi rero uno munsi twarondera abakozi badufasha gukora ibitekerezo ubu muri Sopene harimo abakozi 8 hari 5 bakora umwanya wose sinavuga ngo bakora umwanya wose gabo bima turagerageza tugakora umwanya wose kuko ibitekerezo komande dufite ni nyinshi hama hariho n'abandi baza cyane muri ramforo yo habonetse ibitekerezo biri amakomande menshi cyandabwira nti karimo muri ramforo dufasha mba abakora umwanya pasiere rero twebwe ufatiye aho tugeze no munsi sinovanga n'amata menshi kuko ibikorwa bikoresha intoke musanzwe iterambere ntibiraragirwako oya turashaka koresha intoke kandi na moyo do livrezo ko tubitanga oya ntibituneza nkuko tuvyifuza ariko twokwiha amanota nkuko baje n'undi mugenzanje je ndavye imbono nkaraba nshaka gushika nkaraba naho ngeze no munsi reka nihe kenzo ko izo kenzo vema nozishimira ko natangiye kandi gutangira bitoroshe Ego murakoze cyane ubwo vuga ati kenzo pulsa ni sawa nozishimira ni vyiza kwevariwa kuko n'ijambo ry'Imana kubagemera bivuga ngo mwisuzume uko ari mwe mwiyizi nico tuma je ntashobora kuba amanota marigere nabona ko mufise ibintu vyiza mukora sivyo ya mikate ya Yves akora myiza siko urabona tunamotana neza nibaza ko arundi gwaruka gwinshi gwipfuza kugira ico rukoze ariko ruba rufite ubwoba turaronka abavuga ko isoko yo mu Burundi ibintu byo mundi bidahurumbirwa baburi mitahe mugani baza namwe kwizo ngorane muzigira kuba isoko yo y'u Burundi dahurumbirwa abarundi donc badakunda ivyabo cyane nshaka inyishu ego canke ho yamutiriwe marasigura nivyo
ego nibyo cyane nico nashaka kumva umva abarundi ntibakunda ivyabo aho ndiko ndagereza kuvuga mu ngorane turonka zivuye mu Rwaruka rutinya gutangura ikindi mwavuze ko imitahe ntibari kirenga ibibanza byo gukoreramwo ntibari kirenga uburyo biba bigoye none mwebwe n'iki gituma mudacika intege kuki mutabihevye kuki mubandanya kandi hari izo ngorane Yves dufashe murakoze cyane kuri ico kibazo abarundi sinzi ni biri mu mico nivyo twose mu mabere peut-être sinzi au fait abantu iyo ugitangura kandi abantu baba entrepreneur n'abantu baba bakwiye gushigikirwa mu gushigikirwa kuvanga uburyo kubaha uburyo cyangwa ahubwo kamwereka ivyo ariko arakora yuko ariko akora ibintu bikenewe ico ni ikintu kiba gikwiye gukorwa cyane ariko nasanze twebwe mu Burundi bitakorwa gose kuko ugitangura d'abord ikintu utangura kugira no kubura abakiriya kandi ko nza kuri ico kibazo uri kuragira ibyo uri kurakora ugasaba biriko ugasanga wagerageje uri gukora ibintu byiza nka je nakubariye ko natanguranye ngiye muri Bisata imikate natanguranye abantu bamenyereye bo nkitangura ibitumbura ko nivyo natanguye niko tutashikiye kure byarangoye kuko byo nakorana n'abatari ba expert rero ugitangura kenshi usanga abantu basuzugura ibyo ukora rero ico ni kibazo gikomeye cyane yego none ikibazo canje barabisuzugura ukabura isoko ibiba amahera y'u Burundi twumva guma atagaciro ibitoro bikabura isukari kabura ifarini kazimba kubera iki mutabiheba ni esprit sanzwe turimo donc nkeneye kumvisha ico kintu kugira bariko baradukurikirana bariko bakora iganiro bumve kuko ari benshi Urwaruka rwinshi rutinya bakagira ubwoba bwo gutangura rene kubera iki mutabiheba nurukundo dufite ivyo dukora voilà icambere mu bamufitiye urukundo ivyo mukora uwundi yavuze ati twa dufite esprit ituma tudaheba nibaza ko ari byiza je nkorirana n'abantrepreneur kenshi iyo kari urayibasangana namara kugira ati je umugambi na utanguye kera nsitagiza donc abajene bako badukurikirana rero mwumve ko ufise umugambi ufise iciyumviro icambere ibanga no gukunda ivyo ukora ivyo ugira ukore go rukundo rutuma nico gituma muhira kenshi haba amakrize mukarara gusa mukagira nti womoke ntuhave kuko turakunda famille zacu mema mu migambi mwere mugomba gutangura nibaza yuko tumaze kumva ko leta yirundi gerageza tukumva yuko mu kibano nivyo ngira bariko barakosora kandi ndiko tuzohinduka ubwa mbere nkunda kucambaza abantu tenewe ngaho wo kuraba wambaye made in Burundi ya mu bintu gendana harimo made in Burundi kenshi wiravye usanga made in Burundi nuko tuba kenshi twamowe n'abakwafere b'abarundi kuba kuri twebwe twimosha siga usanga mu mitako yose abantu bari muri ari bakora nayo tugenda ntaco dufisemwo ugasanga ushaka abarundi bakunde ngo ivyawe nawe udakunda ivyacu reka mpinduke nawe uhinduke n'abandi bazohinduka tu vois ngeneye kumenya avec mission mufise dufise ihangiro rya leta 2040 2060 igihugu giteye imbere igihugu cifashe n'igihugu giteye imbere if kwiryo hangiro wewe contribution yawe wateguye uzoterera leta niyo kugira ngo tuzoshike muri 2040 Burundi ari pays emergent bon 2060 pays développé wewe je nka Yves iki nico nzoba namaze ku contribution yanje niyi ndiko ndagiserera entreprise yanje uburyo 2040 2060 n'imiburi buri nzoba maze gukwira igihugu cyose mu kwagiserera naho ndiko nongereza kanovera navariye ko voilà wijumbo tuza kukigarukako donc ku buryo no nzogenda mu Buganda muri alimentation y'umukate wo muri boulangerie freedom tu vois kubera ko nitwagwiza ivyo dushorera hanze bizotuma uburundi bugera amahera mva makungu izambaraje za urazibona muri Kenya zagezeyo cyane muri Amerika murakoze cyane mwisanzwe dufatiye ko aho twatangiye naho tugeze no munsi ico tumaze gufasha igihugu nkuko mwabivuze ubwo reka mbanze nishure mu budute bemwe mwabibona muri Kenya cyangwa handi cyane gose kuko wanashimize ambaje za Sopene zihadusohoka igihugu utafise abanye ngaho hakurya bazikunda kandi iwawe menga ntibiyashikaho cyane bazikunda amakomande baragira kenshi rero izi muri deme 60 vraiment ko biri kose
twashitse dufite umwanya munini cyane tuza turabatumira musigura byinshi ariko mbwira iyo ukoze ifarini ivuye mu kijumbu singoma ndakubwira utubwira uko ukikora no bifasha iki societe mu kibano bifasha iki ku kijumbu kiriyongera valere abarimyi bacu cema muri ko murabihonya oya ntituriko bifasha iki rero turiko turabihonya no kuvuga ikijumbu cyo nyene ubwaco gisanzwe gifise ayandi maelema atari mu mukate y'afarini imenyerewe hama turiko turakora ifarine y'ikijumbu turiko turagiteza imbere turiko turagipromotinga wa unda kirima azoca wa murimyi yahora agurisha baja kubiteka gusa azoca aronka isoko yagutse umva ku murimyi bica bimugirira akarusho bigaca byongera bikagirira akarusho no ku gihugu kuko ya farine iva mu bijumbi gakora umukate nta madovize azosubira gusohoka agiye kurangura ifarine hanze hama bikongera bikagira n'akamaro ku gufungura umukate w'ikijumbu umukate umeze neza ufise biba bikenewe kugira umuntu amererwe neza ego murakoze cyane nibaza yuko Rene ikibazo canje ntigisa nico mejije kwaza Yves haba ikibazo canje gihagaze hano mukora ibintu bifise akamaro muri societe kuko muratanga ubuzi hambavu yo gutanga ubuzi mugakora isuku donc mugakora ibintu bizana bigira neza environnement niko bivuga none nakaye kamo motera hari amashira hamwe asanzwe afasha urwaruka hari amastisia atandukanye ajejwe ibintu byanyu za BBN za ministère de commerce nibiki hari akamo mwobatera kumbure kico monabo mwobokosora canke boshiramwo inguvu kugira ngo ibintu byanyu bigende neza nimbaga hari muri make murakoze cyane jewe akamo kambere ndakerekeza ku bantu canke amashira hamwe kwakora mu bijanye n'ubukinyi bidukikije izi ambaraje dukora mwumvise ko zasubiriye amasashi zasubiriye amasashi yarasanzwe ahungabanya ibidukikije burya bavuga yuko isashi ishobora kumara imyaka ishika 300 itarabora ubwabo twebwe ngaho n'iminota 10 ntikwira kaba kaboze kazinanganye twebwe urumva ko musanzwe turiko turafasha igihugu turiko turafasha isi gukinga ibidukikije urabona ko amasashi ni kibazo kandi amasashi wanashima amande yayo abantu benshi bavuga ngo kuza kuyakoramwo ibintu ico bita recyclage vyari ivyo ubwabo muri processus y'ukuntu babikora yego hinguramwo ibindi bintu haduga amagazi yaca ahungabanya igisenge zambura zikagwa nabi n'izuru ikaba ikibazo kugira iyo ambaraje twazanye tuza kubuza rero ko ivyo bintu ibyo imyuka iduga hariya hejuru tuza kubuza ko izo zija mw'isi yacu ndimwe kugira ikasha ireka kwimbuka kakamo rero twebwe rero ko kamo tubabwira ati ubushobozi dufise aho tugeza muri kamera habona nimudufashe dukwirize hose ko nubwo ivyo tubikora zambaraje haro benshi dashikira bivanye nuko dushaka kwiziga igihugu cyose bivanye n'ubushobozi n'uburyo Yves wewe hari akamutera indongozi canke ama ministère atandukanye kugira ngo agire icakoze canke ahinduye canke yongeye ko akamo karabashikira komsa ubone ko mu gisata cawe canke mu gisata cabo mukora bimwe mworohewe bo akamo notera ubwa mbere cyane cyane aba entrepreneur keshi na cyane cyane abantu bikorera ubwabo hakuru ibyo byose abakora hari ubukene bw'igitoro mu gihugu nabyo biraza bikadufrena ugasaba ibyo tuba turiko turakora ukabura bimwe no bigira rero bogerageza igitoro kikaboneka twamye tuvuga tuti made in Burundi umuntu ariko ateza imbere igihugu akora ibintu kugira nawe azosohore hanze amadovize yinjire bakashiramo ingufu cyane ziruta n'iziriye kugira twese dushikirwe nayo ma opportunité. Merci kuri aho kama muteye ti abafasha cyane babari mu gisata cyo gukingira ibidukikije barabe twebwe tuko turuhakorera mu ico gisata badushigikire badufashe promotion y'ibi bintu byacu badufashe badushigikire uburyo naza ko bizogenda neza nawe ti ingwara ziri mu gihugu izibitoro ifaranga ry'u Burundi ki babikore ko gira ivyo dukora bitere bije imbere twari kuvuga byinshi twari kuvuga bijanye n'ama concurrence ni menshi cyane ariko numvise ko muri abajene bafise passion bafise ico bagomba gushikako twari kuvuga
ikijanye n'impusha zimwe zimwe zidakunda no kubanguka koroherwa muri bebe n'ahandi mugabo nizera ko biriko biratora umurongo. Yves turabashimiye cyane kuba mwatwitavye mu kiganiro. Mwagize neza kudutumira, twizere ko n'ubundi muzongera mukaduhamagara tukaso tukayaga kubijanye na entrepreneuria. Hari akantu kari ku mutima wumva wasize utavuze? Ibyo nari kuvuga ni byinshi, ngira umwanya ubaye mwinshi. Tanga inimero basaba bashaka imikate y'ibijumbu bazokurondera. Bo umva akeneye gufungura umukate w'ibijumbu guhera mu usanzwe. Ego ni 69 45 19 47. No kuri WhatsApp iremwo 69 45 19 47. Rene hari amashirahamwe menshi azagutangwa kurondera bakurondera k'ibitekezo bikibagukura hehe nimba hari n'imbuga usanzwe ukoresha uzivuge mu mwanya mutoya inimero imbuga ibintu nk'ivyo. Murakoze cyane. Twebwe ubu dukeneye ahico sinogenda ntakivuze ko kibi mu bituma baza kudukenera. Twebwe ukoze komandi wacu biranyaruka dukora ku mwanya ntiducererwa kandi tukubwiza ukuri ntubwira ngo tuzozana no munsi ngwejo ngo cyo bicuzana mu ndwi iza hoya twe tubwiye musi twawubahiriza gose. Hama inimero yacu ni 69 157 152. Aho iyo nimero washaka kuyisanga kuri WhatsApp canke ukayitelefona kwa pere isanzwe. Habivuze 69 157 157 152. Yego. Facebook, WhatsApp nta bambe Instagram ntaho bashobora kubona kugira bagire commande ivyo babonye. Murakoze cyane. Kugira no mwanya nturabishira ahubwo jewe nsanzwe bwanje nk'umujera mu directeur unciye ko kibuza ko ibyo wakeneye bimushikira. Reka rero nshimire mwebwe mwari ko muradukurikirana cari kiganiro bamenye bimenye. Ikiganiro nababwiye ko kiba gitegurana urukundo ubona ko tuyaga tukisanzura tukagerageza gutanga ibyo dufise umwanya ibyo dukundiye tukabishika ko byose muraba agaciro mugumane natwe ariko ntiduhengeshanya kubabwira yuko ushobora kuja kuri YouTube ukandika BNP TV bien sûr hama ukashobora kuraba ibiganiro byacu byose biba biriko hama ukaja muri commentaire ukandika nimba ari kibazo ufise nimba ari nyunganize kuvyo tawa twavuze ukagishirako turagaruka ngaho tukabicishamwe hama nimba uri entrepreneur wipfuza nawe kumenyekanisha ibyo ukora gutanga ikiganiro kuvyo ukora ni kubuntu uratwandikira naho usiga message muri commentaire cyangwa nimero yawe cyangwa ukadusabiye iwacu turayitanga vuba tugiye gushiraho na email ushobora kuza muratwandikirako kugira ngo tuze turaba iganiro dushobora kuba twari ngaha dutanga iganiro ariko wewe tutaza gukorera ariko kubera ubonye iganiro cacu kadukontakta nukuri turifuza kuba iki kiganiro bamenye bimenye ibe ijisho ry'abantrepreneur mu banyagihugu ribe ijisho ry'abantrepreneur mu banyagihugu kandi niyo hangiro niyo mission muzobibona kandi muzobidushimira hama nimba uri kuraraba ikiganiro kuri YouTube naho cuja no kuri Star Time chaîne ya 75 uraza gusanga ko imonesha kure yacu hama ukurikana ibiganiro reka rero Imana ibahezagire nimwengeshanye ugira commande z'imikate kwa Yves Boulangerie Freedom abantu mukora ibintu bisaba ibitekezo Sopene ya Jenkinyishu nimero mwazumvise mubahamagara canke mu bandi mutwandikire muri commentaire tubabaronderere maze twese dutera imbere.